Hello everyone. Yeah, we're going to talk about comparative form again. Yeah. N'ubu nk'uko twabibonye muri leçon iheze, reka tuvuge kuri comparative form kandi imbere yuko turaba iyi leçon, umuntu yoba atabonye leçon iheruka vyomubera vyiza abanje kuyiraba. Kubera donc irimwo ibintu vyomufasha imbere yuko uja kwinayo. So twarabonye yuko comparative form ari gukompara ibintu bibiri, ariko ngaha murabona turafise exemple, we need a bigger room. Murabona adjective yari big, mugabo ntitwakoresheje ngo we need a big room, tuvuze ngo we need a bigger, tuyishize muri comparative. Kubera iki? Vyari kuba bitandukaniye hehe niyo twari kuvuga ngo we need a big room. Yeah. We need a bigger room. Donc big, ikintu kiri big kininiya canke cagutse, donc sale yagutse nini. Ariko bitandukaniye he? Nuko nari kuvuga nti we need a big room. Kubera iki nakoresheje we need a bigger, oriya big, donc niho hari ikibazo. Murabona muri leçon ikurikira twavuze yuko comparative form tuba turiko dukompara ibintu bibiri, ariko no ngahaye turafise ama rooms abiri turiko turakompara. Par exemple, turafise room dusanzwe dukoramwo ibintu kanaka, ariko tubona iyo room ari ntoyi. Ndashobora kubwira abagenzi banje nti we need a bigger room. Donc a room which is bigger than this we are using now. Donc room iri niniya kurusha iyi turiko turakoresha. Gaca mvuga nti dukeneye we need a bigger room. Naho ntiriwe ndavuga it is bigger than iyindi room tuzi. Maybe nimba ariyo dusanzwe dukoreramwo ibintu kanaka. Yeah. Donc abo ndabibwiye baca bumva it is bigger than iyindi room. Donc ni niniya kurusha iyindi room, peut-être room dusanzwe tumenyereye. Mvuze nti I am feeling happier now. Simvuge ngo I am feeling happy, kuko adjective ni happy. Mvuze nti I am feeling happier now. Nukuvuga yuko naho ntiriwe ndakompara nti happier than ryari, I don't know. Mvuze nti I am feeling happier now, nuko peut-être waje ukansanga ejo ugasanga ntari happy, canke bon nari happy mugabo atari cane, mugabo uje izi saha nkavuga nti I am happier. Donc ndi ubuye ndumva ndi happier than wundi mwanya kanaka. Yeah. We can use two comparatives with and, tushizemo ako kantu and, to describe how someone or something changes. Turiko twerekana ibintu ingene bihindagurika. Turashobora gukoresha comparative form zibiri tugashiramo ako kantu and. Turiko twerekana ingene donc transformation, ingene ibintu biriko bihindagurika. Nkavuga nti my grandmother is looking older and older. Grandmother wanje donc is looking older and older. Donc uko umunsi ugenda atera vraiment asaza nyene, uko umubonye uyu munsi donc atera asaza, kumva transformation changes, ama transformation. Yeah. You see, everything is getting more and more expensive.
ariko ndavuga nti ibintu byose bitera bizimba donc ni ukuvuga nimba byari bizimvye uyu munsi ejo usanga canke ikindi gihe bizimvye kurusha donc biguma donc hariho changes yeah. Nimba ahanye kuyi example ya mbere if she is looking old now ni ukuvuga tomorrow canke inyuma uguma ubona nyene donc asaza nyene bon yeah. kurusha donc hariho transformation ni ukwerekana ko hariho ko haraba changes transformation nyene amachangement ya murabona yuko rero mwiyika ko turiko tuyikoresha comparative form tutariko dukompara ibintu bibiri ariko turiko twerekana kimwe ingene gitera haba amachangement nyene abandanya yeah. Tuca dukoresha murabona turafise adjective zimwe twashirako er tuca tuvuga is looking old na kaka and hanyuma old donc ama comparative form ama comparative adjectives ya abiri kuri adjectives ndende zisaba gushirako more ntituca tuvuga ngo everything is getting more expensive and more expensive no dukoresha more and more donc iyi and tuyishira hagati y'ubu more bubiri hanyuma tugahereza iyo adjective okay. We can use comparative form also to show that one thing depends on another yeah. Turashobora gukoresha comparative form tushaka kwerekana yuko ikintu kimwe kidepanda ku kindi. Umunyeshuri arabajije when will I submit the homework ati nzotanga homework ryari umwarimu aciye amwishura ati the sooner the better donc soon donc murabizi soon ni vuba yeah. Donc ashatse kumubwira ati ukuba kwiza kwavyo bizodepanda n'ukuntu uzoba ubidepoje kare the sooner the better yeah. When will we start the project answer the earlier the better ati tuzotangura iyo project ryari acamwishura ati the earlier the better early ni kare nyene birasa na soon yeah. Donc ukuba vyiza bizodepanda donc kukuntu bitanguwe kare the earlier the better yeah. We have other examples yeah. The higher they climbed the colder it got donc turafise adjective high yeah. When they climbed higher it got cold donc uko baje baraduga donc hejuru yeah. Niko hatera hakanya donc gukanya vyadepandana n'ukuntu buriye donc baduze kandi so hejuru yeah. The faster you drive the more dangerous it is the faster murabona ni the plus comparative faster the naho turafise adjective and ni more dangerous the more dangerous it is ni ukuvuga when you drive fast it is more dangerous ni ukuvuga kuba dangerous bidepanda ku kuntu uriko unyaruka cane donc ibintu vyerekana yuko iki kintu kidepanda ku kindi donc kuba dangerous kuba danger bidepanda ku kuntu uri kunyonga unyaruka donc ukugukanya vyadepanda n'ukuntu baduze uku kuba vyiza iki gihe co submitting homework bidepandana
n'ukuntu uyitanze kare. Yeah. Okay. Yeah. Murashobora gusubiramo inshuro ukaburaba neza ukumva yuko utu district donc uku kuntu these sentences are structured, ukuntu turi structure, ukumva yuko nawe ushobora kubisubiramo ugatanga nawe ukiha utundi tu exemple nk'utu ukagira ayandi mafraze yawe. This is the end. Thank you.